kabiri gatanu indwi shashi romantique the speech above creation the one and only around the world is known as umwagazi w'Imana le voyage qui franchit les frontières sans passeport. Nizere ko mumeze neza aho muri nanje aho ndimeze neza ndashima Imana ndeze ko namwe ibihe biriko biragenda neza iciriko rirabamerera neza ndabutsa ko tubafasha kumekanisha ibikorwa bitandukanye n'umunsi nk'abateye iteka ryo kugenda muri Warubizi aho ngiye kuganira n'umurongozi wa Warubizi kugira ngo mumenye byinshi mu vyerekeye company yitwa Warubizi mumenye na byinshi mu vyerekeye filme bariko barakora haba kuzimaze kuja ku rubuga ndetse na bishesha bafise mu no mwanya duhereze ikaze ubwa mbere ubo bita ni SP ndetse atubwiye nandi mazina yiwe akabe na CEO wa Warubizi turabahaye ikaze kuri Bishop TV. Je nitwa Anne Esperance tubesaba Imana nta birenge ivyo. Mu buzima busanzwe n'umuntu ameze gute? Abantu banzi ko ndumuntu ameze neza bivana nuko ufite umuntu wese jewe amenya bivanye nuko nawe yanyiadresheje ko ngira ngo meze nk'amazi niyo afata iforoma yigitekewemo. Turashaka ko mutubwira muri make mbega ibijanye no gukina filme mwamwa bitanguye gute? Nuje gukina filme nk'abandi bose twabitanguye mu mateatre turi ku ishuri hanyuma tuhava turabisubira kubikora nka filme nabo twabikoranye Amede niwe twatanguranye kugira ibintu bya filme hari muri 2013 niho twatanguye kugerageza kugira ngo turabe ingene tubigira hama turakora buke tubona birabaye gushika uno munsi turiko turabona umenga hari abantu benshi bariko barabihurumbira kandi batanguye guhindura connotation babihakera tukabikora nk'abandi bose hariho abagomba kubikora nk'umwuga natwe nivyo dushaka kubikora nk'akazi gashobora kuduha amafaranga cyangwa gashobora kutubeshaho. Aho hari kiganiro mingeze gukora igihe kimwe haraciye imisi mikeyi muvuga yuko abakobwa bari mu gisata cya filme canke abari mu myidagaduro muri rusangi ngo umenga abagabo ntibababona mbega no muri kino gihe twabwa yuko gushika n'ubu ntibarababona neza. Oya ufite bivana n'ikibazo baba kubajije kenshi nuko bakunda kuvuga ngo bakinye ngo ba filme ngo ntibarongorwa n'abaririmbyi kazi nibaza ko ni kubera ko abarundi baba bamenyereye abakobwa b'abapfasoni bagasha bibaza ko abantu bariko bakora ivyo bintu atari abapfasoni mugabo tukibagira yuko hariho n'aba engineer b'abagore hariho n'abamotari b'abagore n'umuga nk'abandi bose peut-être ni kubera ko turiko turakora umuga abakobwa batari bamenyereye ko bawukora. Hari ikindi kintu bikunda kubonekeza cyane mu kicara ca filme cyane ku bakobwa ndetse no mu baririmbyi abo bakunda kugirana bwa nk'isanganya cyo gutwara imbanyi mbega bigiye ibintu byo bayiva kuki? Oya si involontairement ntatwaye imbanyi yajyamanye n'umuhungu. Nene babajyamanye n'umuhungu. None ba eske bajyamanye bariko barakina filme cyangwa baje gukina filme. Ikibazo ni ico. Mu kibano biravana ofete hariho abakobwa benshi bakunda kuza kuvuga ngo hari abakunda kumbaza ngo none ngo ko filme ngo abantu ngo bayigiyemo ngo baca batangura kubavuga kunukunuku ngo kandi ngo rimwe ugasanga ngo bahindutse ngo tubibandanye cyangwa tubireke. Jewe ico nkunda kuvuga ni kimwe wewe warujanywe ni iki ikintu kigusunikira kuja muri filme ni giki ushaka kugenda kuba umustar cyangwa ushaka kuronka info yo kwishira ku karubanda cyangwa kwishira ku isoko cyangwa ushaka kubikora kuko bikunda ubundi umutima ujanye mu kintu niwo ukura muri wewe none mukibikiraho ni harabashobora kugenda bakononekarirayo kandi yagiye ari muzima. None muri filme ho nta muntu ashobora kugenda agahindukirayo akaba umuntu mwiza bivana na principe ziwawe wihaye n'indero wakuranye nico ushaka gushikako. Jewe rero mfatira kuco umuntu ashaka gushikako hama tutibagiye yuko plus abantu bari muri filme bashobora kwitwara neza plus n'abandi bantu bashobora kubonera akarorero keza bakavuga ati naka ariyo kandi bimeze neza ntibagume babona ba bantu okay bakunda kuvuga ngo bari muri filme bose ngo n'abafemere ngo n'abadivorce voilà mugabo jewe siko ndabibona jewe nabigiyemo ari ibintu nkunda ngomba kubigira nk'umwuga kandi ndabikorana n'akandi kazi hama je nta kibazo na kimwe binteye jewe nkora ico nokoze muga ntaco nkora kubera ko nitwa umukinyi wa filme cyangwa niko ntakina cyane sinzi nja kuri telegake ngira hari ibiba je ntazi. Turashaka kumenya mbega muri Warubizi vyavyifashe gute muri kano kanya? Muri Warubizi bimeze neza kwa kundi nyene turacakora ibintu nukuri biri ku ntambwe nziza turakina amafilme turabandanya ajya muhora mubona kuri RTNB
turabandanya kubakorera amasite web n'ama hébergement, turabandanya gukora ama publicité no kumenyekanisha amamezo n'ibikorwa abandi bantu bakora. Dufise d'abord hariho igisata ca mbere cyo gukina amafilime aho benshi niho batubonera gose. Turafise igisata c'ubuhinga aho dukora ama application web, tukagira ama site web, tukagira ama hébergement, tukagira na production abantu baje gukora ama video. Kubera turafise nico gisata kiri fonctionnel, turafise kamera nziza cyane ikora, turafata amafoto, imanza turazikora. Hama ikindi kintu dukora ni giki, okay, turamenyekanisha amamezo y'abantu n'amaproduit y'abantu. Donc turagira ico kintu ca marketing na visibilité. Aba partenaire dukorana baramaze kuba bavyishimira kandi produit bikagera kure. Nivyo twavuga yuko muri kino gihe warubizi nikihe kintu gishasha yo bidufitiye muri kino gihe? Bishasha tubafitiye ni kintu bamaze iminsi batwishuza ci filme yitwa Ntaho Yagiye. Turakora vyinshi en parallèle mugabo hama tukaruhuka tukaja ku kindi kuko tuba twifuza ko tugera ku yindi ntambwe tukabaha ibintu vyiza. Turiko turategura kubaha filme Ntaho Yagiye kandi sezo ya kabiri. Mu kurindira twarabahaye icahishijwe iriko iraca kuri RTNB no kuri chaîne yacu ya YouTube. Mu minsi ico abantu bashashaye ni iyo Ntaho Yagiye, turi mu kuyibaha mu minsi mike cyane. Hama ibindi bikorwa turiko turakora ubu turiko twirukanga no kurondera amafaranga. Ico bituma tuvuga tuti abantu bafise ama company batwizere tubakora ama site web, hanyuma kandi baduhe ibidandazwa vyabo twamamaze, hama turonka amafaranga tubandanye dukora filme kuko filme murabizi ni kibazo. Mbega burya uburyo muri ko murakoresha kugira ngo filime zitera imbere ndetse na warubizi igire ku yindi ntambwe, mbega mwoba mwiteze kuzohavamo bugaruza gute? Kugaruza amafaranga yakinye filme vraiment ntivyoroshe. En fait ndakunda kuvuga nti canke uwundi muntu wese azokubwira umuntu azoza gukina filme ashaka kurondera amafaranga ntayo azoronka. Mugabo dufise umwizero yuko umunsi umwe amafaranga yose twakoresheje dushobora kuyaronka. Mugabo ntivyihuta kandi ntituyasonzeye. Turashaka kumenya mbega mu gisate ca filme ni zihe ngorane abakobwa n'abigeme baba bakunda guhura nazo akenshi? Ibikorwa nk'ibi bisaba inguvu zo mu mutwe n'amafaranga. Hanyuma abigeme nabo akaba ari abantu Imana yaremanye ikintu bita fragilité na endurance atari nyinshi kandi ari byo byasaba kugira ngo dushobore gushika kwihangiro. Rero za nguvu ngo za nguvu ziragabanuka zigahera, ufite ngo zirahera, niko numvise. Hama ikindi naco bwa buryo bw'amafaranga nabwo nyene ngo bugahera. Peut-être bakunda kuvuga ko umukobwa akoze ico gikorwa aba yarose umuntu amusupportinga. Iyo yamurose uwo muntu amusupportinga agaca akora, agaca buri umusaruro, agaca agira gute, agaca biheba. Donc urumva za nguvu zose zibiri, uburyo no mu mutwe byose bigiriye rimwe. Ikibazo rero dukunda guhura nico nico kurambirwa. Umenga abakobwa dufise endurance nkenya, mugabo twebwe turabandanya nyene mu kira twebwe turi societe iri mixed. Hariho abahungu baduha ingufu. Nico gituma twe tutarambirwa, ndakikwishura tarakimbaza. Sino si ibintu vyoroshe cyane. Hama rero mubandanya musupportinga abakobwa, mubasigurira yuko igikorwa nk'iki ubwira ugishike ko bisaba ingufu nyinshi. Hanyuma natwe tugere kuri niveau dushaka gushikako. Tuzuze ya pourcentage. Turashaka kumenya muri warubizi mbega nakahe kantu ko murashira ko kakabijya muri filime z'u Burundi kugira ngo amafilime yo mu Burundi nasho kugera ku rundi gwego amenyekane, novuga muri East Africa canke aje ku rwego mpuzamakungu. Filime abantu babizi barazi kwitwara amafaranga menshi cyane. Intambwe tugezeko novuga kuri twebwe ko ari nziza, mugabo ntiturajabuka amazi vraiment, ntiturashobora kujabuka amazi. Mugabo kandi no mu Burundi ntiturashobora kuhafata hose. Turashaka yuko twebwe ingufu turiko turakoresha zoba renforce. Ndavuga ama ministere dutwagwamwo twebwe gwaruka n'imico kama. Hanyuma kandi ndavuga na leta y'u Burundi, hama kandi nkavuga n'abagwiza tunga n'aba diaspora kugira ngo film ishobore gusohoka hanze ikoranwa
ikoranwa uburyo bwinshi n'ubuhinga bwinshi tudashobora kuronkera amafaranga kuko nanone nta na marché dufise nta soko dufise tuyishorako kugira ngo ufate ugende ugatiza itongo ry'umuvyeyi wawe hanyuma uyikore kubera reko ata soko dufise tuyishorako rero tumasha dukora ivyo tucita kwinezereza reka mvuge gutyo kuko tutabivuze gutyo kwinezereza canke kwimenyekanisha canke kwerekana ivyo dushoboye kugira ngo turebe ko dushobora kuronka abantu badushigikira tubaronse twebwe turi panze ekipe zirahari abakinyi turiko turabategura bashobora gukora igikorwa gishobora kuja muri East Africa canke kikaja no kwisi yose nk'abandi bose hamwe tworonka ubwo bufasha tworonka iyo support cyangwa tukaronka iyo soko abadukwega bakadufata akaboko twebwe numva ko twobikora mugabo ko tutarabironka ariko tugende bukebuke mugabo ntituzopfa tutabishitseko twitege iki muri kazoza ka warubizi nk'indoto novuga y'ibisazi warubizi ifise indoto ibisazi ya warubizi umunsi umwe warubizi zo bifise nka etage 50 ndavuga mu iterambere cyangwa nayo nyene ufite biho ufise genda hasi ukagenda kwihese ukaduga ama département hamwe usanga ari etage ya 50 apari ivyo gusa nuko bimeze umunsi umwe niko dushaka kuzosanga bimeze tubashimire cyane ko badukana biciye kuri Bishop TV dushimire na Anne Esperance CEO wa Warubizi duhakagera cyo kugana kujanye na filme kujanye na company yiwe shimira namwe gukana biciye kuri Bishop TV ndabutsa ko inyuma muri kumwe n'umufotographe wacu wa Bishop TV yitwa Bikori mubona ko ikarabakorera ama image asa neza mwumvise byinshi bitandukanye kujanye na filme mwumvise byinshi bijanye na Warubizi ndabutse yuko kandi Bishop TV tubafasha kumenyekanisha muri kumurakora mukosanga aho mukorera kandi tubafasha no kugira ngo umuntu nk'amasanamu meza mu mamanza yanyu mu mamanza atandukanye mugire ko twizera maze muduha akazi kugira ngo dushobore ico dukoze hanyuma dutera intege ariko barakora ibintu byiza cyane kugira ngo maze turangende kwiteza imbere muri kigedo hamwe Musa amagawa yuko yokora kugira ngo yiteze imbere jindi ko ndakora kugira ngo ntere imbere nawe kora kugira ngo utere imbere kwese duteye imbere maze uteze imbere igihugu murakoze cyane